Abasirikare b'u Burundi bagiye guhagararira amahoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha bari bagiye barungitswe n'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Abasirikare rero bahora bidoga yuko batigeze bahembwa mu kazi bagiye gukora muri Kongo. Barakoze amezi atari make bemerewe amahera, ariko bakavuga yuko atayo bigeze baronswa. Imyidodombo yabo rero yari uko leta yo kwikubita agashi ikabaha agafaranga kabo, cane cane ko wabo bari kumwe mw'ico gikorwa ibihugu vyabo vyarabaha ayo mahera. Bariteze rero ko leta hari ico yovuga, barahebura. Bari bagifise ibizigizigi ko leta izobaregirariza ikabaha ako gafaranga, ariko mu Kirundi baraca umugani ngo iyo umushibuka ushibutse mwenewo abona ashira amazinda. Umushikiranganji rero w'igisirikare canke ajejwe igisirikare araye abivuze ko mu kiganiro cabereye hariya mu ntara ya Makamba. Ikiganiro cari ikiganiro c'abashikiranganji bishura ku bibazo bitandukanye. Abasirikare b'abarundi barungitswe mu gihugu ca Kongo gufashanya n'abasirikare baho mu kurwanya imigwi igwana muri ico gihugu no kugarukana amahoro. Ivyo rero bikaba bimaze igihe. Mbega muri kino gihe twomenya Uburundi dufise ingabo muri Kongo zingana gute? Mbega ubuzima bwabo bwo ku rugamba bwifashe gute? Akabazo kegereje nako nyene nakerekeye abasirikare b'abarundi nyene bari barungitswe mu ico gihugu, ariko mu bikorwa vya EAC bavuga ko gushika ubu batararonswa agahembo mu gihe barangije ibikorwa bari batumwemwo mu kwezi kwa12 k'umwaka uheze. Ikibazo cabo coba kigeze mu gihe bagenzi babo bo mu bindi bihugu bobo bavuga ko batunganirijwe. Ngira ngo namwe murabizi ko muri rusangi iyo ingabo ziri ku rugamba hariho ibibazo bimwe bimwe bidaheza ngo babaze, nk'ivyo bijanye n'ibitigiri, kuko ngira murumva ko mu gihe turiko tuhangana n'umwasi mutubwiye tuvuga ibitigiri, muvuze muti mushaka tubwire umwasi nawe yipange aravye ibitigiri vy'iwacu. Mumva ko ico kibazo mwabajije sinumva ko mwihenze, mugabo muri rusangi n'ikibazo mu bijanye na gisirikare. Ku bijanye naho n'ukungene abasirikare b'u Burundi basanzwe bari muri kiriya gihugu bafashwe, ngira ngo namwebwe muravyumva ko ata myidogo ihari haba mu gisirikare canke ku bene gihugu bari muri kajya karere abasirikare b'ubundi barimo. Nuko abasirikare bafashwe neza nk'uko n'ibindi bisirikare byose muri kajya karere mu gufasha kugarukana amahoro n'umutekano bafashwe, kuko hariho amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu gihanira intwaro rusange ya Kongo, ukungene muri ayo masezerano mu gihe abasirikare b'igihugu canke kiriya kigiye mu kindi gihugu gufashanya mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano canke kugwanya imigwi y'iterabwoba n'imigwi ifashe ibigwanisho, baheza bagafatwa. Rero bimeze neza cane rwose. Ngira ngo muri no misi ho murumva ko n'abasirikare bajayo bagenda bafise morale iri ku rugero rwo hejuru rushimishije. Tugashimira rero barongoye igisirikare hamwe n'abasirikare b'u Burundi bose ukungene bitanga, bigatuma amahoro n'umutekano mu Burundi bisasagara. Murazi ko mu misi heze habonetse imigwi y'iterabwoba yaza guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi iciye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mugabo mukabona ko ubu iyo migwi yashoboye gutuzwa, mbere aho duhamagarira ko nabo bakirimwo boheza bakishikana ku gisirikare, bikabandanya kugira amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu gihugu cyacu c'u Burundi no muri akarere kose muri rusange. Mwaje kandi n'ikibazo kijanye n'abasirikare bari bararungitswe mu rwego rwa Afrika y'ubuseruko
kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu nyene ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu karere k'ubuseruko k'icyo gihugu muti hariho agafashanyo bari baremerewe uti mbega bazokaronka ryari tw'ibindi bihugu byo bimaze kukaronka. Icyo twamenyesha ngaha naho ngira ngo sinzi koko bari kutibuka canke kutamenya, mwareka tuyibuse yuko muri cya kiringo abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafata ingingo yo kurungika ingabo gufasha kugarukana amahoro n'umutekano no gutuza imigwi y'iterabwoba mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nuko igihugu cyose arico cimenya ukungene gifata abasirikare bacu barungikwayo. Muri ico gihe rero Uburundi bwari bufise ukungene bufata abasirikare bwarungitseyo, bakaba rero babafashe uko batageza kubafata, agashoboka bute gahuye n'amikoro Uburundi bufise bakaba barakaronswa ku gihe. Nta kandi gashoboka bute rero twovuga yuko ategekanijwe. Ivyo bindi bihugu navyo nyene urumva ko vyari bifise ukungene vyutunganije ukwavyo, nitwofatira kuri ivyo bihugu, kiretse ko hariho umwizero ko dushobora kuronka abasahiriza akarere ka Afrika y'ubuseruko ku bijanye n'uburyo, kugira ngo haboneke n'uburyo bwisununuye bwashobora kuronka izo ngabo z'ivyo bihugu zo muri akarere ka Afrika y'ubuseruko vyari muri icyo gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nitwagize amahirwe rero yo kuronka abashobora gusahiriza mu kigega ca Afrika y'ubuseruko kugira ngo kumba gasiruka bute bari kuronka kisununure. Rero muri make twovuga yuko ataco abasirikare b'u Burundi bishuza igihugu canke bishuza umuryango wa Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ibikorwa bari barungitswemo gukora muri kiriya gihe. Vyari ibikorwa by'igihugu, vyari ibikorwa nk'akazi ka misi yose. Murakoze. Ngaha rero abasirikare nibaza yuko baronse inyishu ati abo mu bindi ibihugu baje bavamwo birafise ingene vyabamenya. Ati kandi n'abasirikare b'u Burundi bahawe ico Burundi bwaronse bivanye n'amikoro yabwo. Nico gituma navuze nti iyo umushibuka ushibutse nyenewo abona ashira amazinda. Ubu rero abasirikare bahora biyumvira yuko bazoronswa uduhera baba barakoreye bari muri mission, nibazeruke nta kundi. Ngwinizwe na yayo ngo nta mwerera. Ze muratahura nibihe tugezemwo. Inzira ni zibiri, amahera arashobora kuba yarariwe kwaje kwapura, canke naho igihugu kubera ibihe bitoroshe kiriko kiracamwo kikaba carayabuze. Imana nibahezagire, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.